ibintu byose ni urukundo umva tubatumirire kutwereka urwo rukundo amakomantere baduha batwereke basi batagiye muri kotiyi canke iyi umva badudurire ko bavuge ati nimba ari vyiza babwira umuntu nimba ari bibi babivuge ntibatinye kubwira ati wowe Kevin uhora ukora ibiganiro bikaturyohera no gusorora ugasorora ntiwanyemereye ko nsorore mu mwanya bararugushikanira cyane gose babimenye ko nugusorora sorora reka nivyo ninde yoreka gukora ikiganiro n'umuntu asorora nta numwe atobyifuza ko ni ibintu usanga bihimbaye cyane kameme bamaze no kugwa akantu nyene ukora yene nakuhaje nyinshi upfumutinya kure kuri noti mugabo ndangira aho ndayikura aho bumfashije cyane umva rero bige kuza baratubwiza ukuri ari uwumbwiye kuraja kwirikize n'ibihumbi nka 5 canke 10 limikashi wanje babayizi byose bakwereke ko muri ku Hello guys, turabahaye mwiriwe mwese aho muherereye. Nje ngaha kuri Second Life kuraba umuntu bambwiye ko yashoboye guhateramira. Niwe muntu tuje kugirana ikiganiro muri uno mwanya kugira ngo dushobore kumenya bimwe bimwe bijanye n'ubuzima bwiwe kandi amubona bimeze neza. Biko boy. Meze neza. Ndakubona usa neza urashajije gose. Ego. Karibu nari nteramenga. Karibu nari nteramenga. Murakoze cyane. Turongeye kubaha mwiriwe gose. Tukaba turi kumwe n'umuinvite wacu Biko Boy. Reka ndamusabe abaramuse gatonya. Bonda baramukije cyane bivanye n'amasaha yuko turabira ko kino kiganiro ndatanze mwaramutse canke mwiriwe yego sawa turagushimiye cyane gose murakoze cyane hama nkuko mubibona niwe muntu tugiye guteramana gatonya hari ibintu kanaka twumva dukeneye kumenya kubijanye n'ubuzima bwiwe okay Big Boy oui jewe hari ibibazo kanaka nayo numva nshaka kubaza sinzi yuko muza kubinyishura yego mugabo hari ikibazo ca mbere nshaka uhere ko kwanza cyo kibazo ushaka twohera ko n'ikibazo nyabaki bo nshaka kubanza kwanza umbaze tinone nk'ubuteramiye ngaho wenyene kuri rino zuba nta ninyo tugira canke ngira ngo basubanze unumereko nakana Ego je ndabibona kweri kandi mbona musa neza gusa nyene mbona umenga ngahantu mukabare ni mukabare gusa niba ndibaza mu mwanya mutonya ibintu biraza gutungana neza ndagushibire cyane ubyeme Ego okay so Big Boy wego nashaka umbwire impamvu woba washoboye kwiyita iryo zina Big Boy benshi turabona ba Satubi bande baroriro hari impamvu biyisa ayo mazina nanje ndashaka umbwire uncire ku mayange impamvu washimye kwiyita iryo zina Big Boy bo Big Boy benshi bararizi ni izina rimaze kumenyekana kuri bamwe nubwo atari cyane nawe waruriyizi nibaze yuko we warubizi basushatse tubibwira batari babizi Biko Boy ni abbreviation mpora ndabivuga ni Berkure umva muri make ni nko kubera ibara ryiza abantu bose ni muri yo sanse ati we rero muri make uje kutubera ibara ryiza yari ndukunda rijyanye niryo nyene hama ikibazo kigira kabiri mbe buryo urafise bara ukunda cyane iriye mu mabara yose abaho mbwira ibara rikuryohera je ndakunda rose bebe bebe je rugaca wongera yego iri gra yo nayo ukunda oya sawa ndakunda bebe gusa okay so tugomba kwinjira rero mu kiganiro cacu cuno munsi Big Boy tumaze kumva impamvu washoboye kwiyita iryo zina
tumva ni ibintu byiza cyane gose kandi tugerageje kuraba ukuntu usa neza cyane gose muratagase murakeye mimatanije n'iryo zina ryanyu ndakurusha rero ndakurusha yego wabibonye gute nyene uribona je ndibona kamwe waje wiravye ntegerezwa kwiraba ivyo vyiwanje nivyo vyiwanje. Okay, hama nashaka kumenya ego ngerageje kumenya kumva hari mu buzima busanzwe uri mu producer. Ego nsanzwe nkora ibintu bya production ego. Okay, nashaka kumenya impamvu wahisemwo iyo projet ya production kandi tugerageje kuraba hari ama projet menshi ahari wari gushobora gutora ukakora ariko ukaba wahisemwo projet ya production nkeneye kumenya impamvu tubwire impamvu woba warayisemwo kumbure hari akarusho wayibonyemo gusumba zindi projet kazi. Bo mu bisanzwe gikorwa ca production ni gikorwa ciza n'umwuga nk'iyindi si kuvuga ngo nubusazi canke ngo nibiki cyane ibintu byo kuryoherwa ni gikorwa cyo kwiteza imbere urashobora gutera imbere uko urakora production par exemple nk'abantu bugurura cafetaria canke bugurura secretaria ni ibintu bisa dufatire kuri secretaria ni ibintu bisa umuntu araja kurondera ivyuma hama kazarakira abakiriya baza gukoresha ejya bya photocopy bya impression bakamuha amahera nawe akiteza imbere muri make production na wewe ufise uburyo urayishinga ukayishira ahantu hamugahamagara abantu bafise impano zo kuririmba bakaza baraza ukabakorera indirimbo nabo baje ntubakorera ku buntu babyaza umusaruro nivyo. Okay, murakoze cyane kudusobanurira hama nashaka kumenya indirimbo mwoba mumaze gusohora uko zingana ziri live. Bo nakubwiye jewe nkora mu ikote zibiri ndaririmba nkakora n'indirimbo maze gukorera abaririmbyi benshi kandi naje maze gukora indirimbo nyinshi maze kwiririmbira baratwigishije yuko ikintu kirenze kimwe bikaba bibiri biba bibaye byinshi umva maze gukora nyinshi niba ashaka kumenya ukuntu igiti giri cazo urabimba ndumva uri umu intellectuel cyane gose. Okay, nyene nkuko bimbwiye tukeneye kumenya nombre y'izo ndirimbo maze gusohora. Bo ubu mfise muri make maze novuga ko mfise indirimbo nyinshi izanditse izo ntarajana muri studio izo najanye muri studio zikoze mugabo ntarasohora mugabo reka dukorere kuzimaze gusohoka abantu bose bashobora gusanga ku mbuga zanje ni zitatu. Okay, merci beaucoup. Urashobora kuducishiriza ko gatonya muzo uvuze zimaze gusohoka? Nta kibazo. Ubwa mbere mbonye abakundana nagira barahendana bikantera kwibaza urukundo ni iki gukundana ni iki sinarinzi ko nanje byonshikira kuva ndakumenye kuva menye uko uteye nashatse kumenya aho ubaye wewe ndavuga boni niyo. Okay, merci beaucoup murakoze cyane ndumva ni ibintu bisa neza kandi biryohera ijisho kandi bikongera bikaryohera n'amatwi. Nakaririmbo k'urukundo sinzi na cyane muri generation y'ikino gihe nivyo bintu bisigaye bigezweho cyane. Mugabo aho karirimbo k'urukundo nubwo nakaririmbye hari ikiganiro mperuka gukora nakoze narababwiye yuko ibintu by'inkundo sindabiririmba indirimbo ziwanje n'ibintu bijanye n'ubuzima ngabo byaraciyemwo ndakaririmba kuko muri make ni bya bindi usanga wandika indirimbo nyinshi ni mu rwego bwo kuraba taraza waho ziri umva narimenyeye nandika iz'ubuzima navuze tekana nandika y'urukundo nayo turaba ukuntu bimeze ndagacisha ndabizi hari abantu
bandika umutima bavuga ati wewe ufise indimi nyinshi ivyo ni bavuga ngo ufise indimi nyinshi ngo ejo ngo uvuga ibi irya ejo ukavuga ibi uhabura bibaza naravyibagiye oya sinavyibagiye zindirimbo ndirimba ni za zindi nyene murazizi abatarazimenya ndabatumira kuja kuri YouTube muzirabe kandi merci beaucoup hari iganiro nakoze nabonye mwaracitavye murakiraba burya mwaranyeretse urukundo rukomeye cyane burya n'ibintu n'ibintu bifise urukundo wazi uriko urakora ibintu ukavyiraba nawe wenye umva ukagana inzoga ukayinywera wewe nyene kandi wari ukeneye abantu ngakora urubanza ukagwimarira wewe nyene n'umuryango wawe atababanyi ubonye biba ari ibintu bibi bo rero ndabashimiye cyane okay natwe turagushimiye cyane hama nashaka kubaza umbwire gatonya kugira utangure ino projet yawe ya production tubwire gatonya nani ubuzima wari urimwo ukuntu vyari bimeze mwico gihe kugira ngo ushobore gutanguza ino projet yawe mbo jewe mu bisanzwe kugira ntangure ibintu vya production hari umunyeshuri ndi umunyeshure burya abanyeshure bavuga ati akazi ko kwiga ngo ntigahera ngo amashuri ntahera uvuka wiga ugakura wiga umva ukivuka ucutangura kwiga kugira gute kuvuga kiga kwavura kiga byinshi mpaka ukagera aho uri nubu wiga umva ni muri sanse navuze ati sinomenya ikintu kimwe reka nanje ndabe mu byo nshoboye nzokivyaza umusaruro nuko nacenza kwiga production kugira ngo nanje kandi nubu ndaciga nguma niga kugira ngo ejo muzonyumve nanje nabaye hit sana nk'abandi ndacirondera okay merci beaucoup turuvana ibintu bimeze neza cyane gose turi kumwe na Big Boy muri no mwanya muri make ariko aratubwira ibijanye na projet yiwe kuntu bimeze kuntu byagenze okay Big Boy je hari kindi kibazo nashaka kubaza watubwiye yuko hari indirimbo umaze gukora zimaze kuja ku buhinga ngurukana bumenyi twashaka utubwire bikenya aho zimaze kuja ama radio wowe umaze kujako kabitumenyesha mbo ego nababwiye kuri YouTube yanje ndafise ko indirimbo zitatu kandi izo ndirimbo ziramaze ko umwaka zose zarakwije umwaka navuga yuko ntayirakwiza imyaka 2 iriko ni zitatu nazishize ko ku mwaka uheze izo ndirimbo nagerageje kuzikorera ama promotion akwiye Gitega niho keshi nakorera cyane naho natangura ibintu bya music career yanje yatanguriye Gitega ama studio y'Igitega ndagenda ndakora ibintu byo gupublier indirimbo nagiye ku maradiyo atandukanye amaradio y'Igitega bo ndakora n'ibiganiro nkuko ndiko ndakora ikiganiro ibindi mu buryo bwa publicité y'ibintu by'iwanje no mvuga ko nakoresheje izo mwaye gusa n'izindi ziracanza uko muri iyo minsi nta mwanya munini niko ndabiha naho okay tubandanye muri projet yawe hariyo evolution kanaka wowe uri kurabona shaka utubwire yuko hari woba uri kurabona ikintu kanaka inyungu kanaka canke utubwire iterambere ryawe rya projet ya production ukuri kwiragenda utubwire ivyo uri kuradutegurira mu myaka iri imbere canke mu misi iza tanti nawe urabaza fe birasanzwe urabaza kandi mugabo wibuke ko wanyemereye ikintu nubwire ngo navyibagira naho ngoma ngira utu mu mwanya ndibaza karaboneka hariya ndikuza gukanira kinyuma y'ikiganiro hose ni vyiza cyane gose ndazakubwira uruntu kajyo ruremereye utagucira umenye bo hama kuri ico kibazo warunyishuye burya ugitangura ikintu ubona atahantu bizoshika ntiwirigura urabibandanya ni vyiza bahora batubwira ngo ntucike intege ugire gute hari indirimbo ndi mu gusohora izo ikurikira kuja kuri YouTube izo bitanga impanuro nyene muri ubwo bwoko nyene ibintu
byo gukora ntucike intege ibintu mwe n'ivyo nyene ndamenye ibanga ndamenye ibanga karakabanga kiwanje mugabo ntaco babimenye abantu babimenye yego muri iyo minsi nzobiraba ndabikore kandi nawe uzonterera nta kibazo uzonterera umuntu wanje ndabizi hama ni kuvuga yuko nkitangura nariga nkaguma nja kwiga gusa nta projet natangura ngo arije ndayitanguri ngo ndinde ndayimara kugira ngo mbone ukuntu ibintu biriko biragenda mugabo ubu ndashobora kuvuga ati nduguruye imashini ndatanguye projet y'umuntu ndayimaze ndayimuhaye kandi nawe nyene akaryoherwa bivanye n'uburyo ngezeko nawe nyene bivanye n'ukuntu yandisha akavuga ati wewe ukuntu yandisha birakwiranye burya ikintu kiryohera abantu ni kutibwa jewe sindamwibe nawe ntanyibe azana n'uburyo buke nanje ndamukorera ivyo nshoboye bihuye n'ubwo buryo bwiwe ataharyohe urumva hariho evolution ubwa mbere byovuga nariga bigaherera mu kwiga gusa ko hari ibintu umuntu ashaka kwiga aho kunguka ahabwa gahomba akaba wawundi atanga umva ubu hariho inyungu hariho akarusho. Okay, hama sinzi ko hari n'ikindi kibazo nakubagira ati shaka utubwire ibintu mu misi iza ndibaza hari ibisasu nyene nk'uko bitubwiye hari ibibombo ugiye kudutamwo namenya akabanga ubwo mbubigira ikiganiro cyose karagaciyemwo hama turabashimiye cyane mwebwe mwako muratumviriza muri kino kiganiro tubibuza yuko twari kumwe n'umuinvite wacu Big Boy hama kuri kamera hari inyuma twari kumwe na The Most ariwe Steve hama nanje twari kumwe nitwa Kevin hama twagomba gusaba akajambo Big Boy yashobora kutubwira ashobora kubwira abantu bako baradukwirikirana muri no mwanya ego mbo abantu bariko bararaba kiganiro muri no mwanya akajambo nkunda kuvuga ati ibintu byose n'urukundo wewe Kevin nyimbo uriko urakora ikiganiro urakeneye kino kiganiro kizobona abantu bashobore kubona ko nawe ubishoboye sivyo umva tubatumirire kutwereka urwo rukundo amakomantere baduha batwereke badashizemwo no vyitwa gute basi batagiye muri kotiyi canke iyi umva badudurire ko bavuge ati nimba ari vyiza babwira umuntu nimba ari bibi babivuge ntibatinye kubwira ati wowe Kevin uhora ukora ibiganiro bikaturyohera no gusorora ugasorora ntiwanyemereye ko nsorore mu mwanya bararugushikanira cyane gose babimenye ko nugusorora usorora reka nivyo ninde yoreka gukora ikiganiro n'umuntu asorora nta numwe atobyifuza ko ni ibintu usanga bihimbaye cyane kameme bamaze no kugwa akantu nyene ukora yene nakuhaje nyinshi reka rero ndababwire baze baragerageza batanga amakomantere yo ntibaje ku ruhande umuntu urashobora kumubona agitangura ibintu kamubwiza ukuri ati wewe burya ibintu urimo turetse no kubesha utagiye kwishure ngo uvyige neza wewe ntaho bizoshika urumva bakakubwiza ukuri cyangwa bakakubwira ati we turavye aho watanguriye naho ugejeje ubu ti courage gusa rero courage z'abafana maze kuzirambirwa courage za misi yose reka natwebwe turamererwa nawe turababwira ko tumererwa oya pana kurambirwa courage ni sawa vraiment ndayemera ndanabibashimira gose ko umuntu abwira courage nawe urumva kari sawa mugabo ndakubwiye courage sindakwereke ko nyene ndabirimwo basupfa umundangira n'ahantu nokura kadiri tuvuge yuko utompa amahera mu kunsponsoriza undangire basaho nonza kuyaca kugira ngo umbwire ati wewe nabonye ibintu urimo ibintu vy'imiziki ndabizi biratwara amahera menshi hano hari akajobu ngaha aye nyabuna aye bariko baragira guterabo urabe ko woja gusaba nawe uhakura yo kuzoza urifashisha mwa vya bintu vyawe upfa umutinya kure kuri noti mugabo ndangira aho ndayikura aho bumfashije cyane umva rero bige kuza baratubwiza ukuri ari umbwiye kuraja kwirikize n'ibihumbi nka 5 canke 10 limikashi wanje babayizi byose bakwereke ko muri ku
yego Okay, ndibaza mwavyumvise neza. Ego Big Boy yavuze ati harakenewe commentaire zanyu by'ukuri mudahagaze kuri kote iyo ariyo yose ariko muvuge uko ibintu bimeze uko mubibona ari bibi mubivuge ari vyiza naho nyene mubivuge uko ibintu bimeze neza kuko navyo nyene biramwankoraja bituma abona aho yikosora canke akabandanya agashiramwo intege akabandanya. Ego commentaire yanyu irakenewe, subscribe nayo nyene irakenewe na j'aime ziwanyu aje gushigikira ku mbuga adushigikire ku mbuga. Yego murahawe ikaze rero ku mbuga ngurukana bumenyi niho Big Boy abahari twese tuba duhari tongera tubashimira cyane mwebwe mwariko muradukurikirana kuri no mugoroba tuzosubira ikindi gihe naho ubutaha.